Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cy'indwi umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo nimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa, kuko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramwo muzoyigererwamwo namwe. Dusangira ijambo rivuga ngo kwimbura. Uyu ni umwaka mwiza wo kwimbura, ariko iri jambo kwimbura ntidukwiye kubifata mu buryo bw'umubiri ngo duce tubona imigisha igaragara, ariko tubifate mu buryo bw'impwemu. Twifuze kandi tugire umwete wo gukora kugira ngo tuzogire umwimbu mwinshi wo mu buryo bw'impwemu. Yesu yaravuze ngo mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi byose muzovyongerwa. Kwitwararika ni kwa kubiba nyene, bisigura ngo no gukora. Nanje nico gituma iri jambo nkiryumva numvise ko ari umwaka wo gukora cyane kugira ngo dushobore kwimbura byinshi, kuko ababivye byinshi bazokwimbura byinshi, ababivye bike bazokwimbura bike. Rero biradusaba gukora cyane cyane mu buryo bw'impwemu kugira tuze twimbure byinshi mu buryo bw'impwemu. Ivy'umubiri navyo iyi migisha igaragara ndazi ko tuzovyongerwa, niho n'Imana izokiturongora uko tubikora, hanyuma tuzogira umwimbu mwinshi mu buryo bugaragara. Ijambo ry'Imana dusomye riravuze ngo ntimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa. Guhinyura ni igikorwa kibera mu mutima, ariko hari n'igihe abantu bashobora kuvuga bahinyura umuntu bakabivuga n'umunwa, ariko kenshi ni igikorwa kibera mu mutima. Rero iki gikorwa ugikoze amenye yuko kizomugarukako tukiri muri uyu mubiri, kandi burya guhinyura uba uri kuraca urubanza, kandi guca imanza si vyacu. Pawulo yaravyandikiye abikorinto mu cete ca mbere mu gice ca 4 umurongo wa 5 arababwira ngo nico gituma mudakwiye guca urubanza rw'ikintu na kimwe igihe cyarwo kitarashika, nico kuza k'umwami wacu. Azomurika ivyari binyegejwe mu mwiza, kandi azogaragaza inama zo mu mutima. Niho umuntu wese azohabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Murumva iri jambo ry'Imana riratubwiye neza yuko uyu munsi turiko turahinyura tuzoba turiko turaca imanza, kandi igihe cyavyo kitaragera. Imanza zibikiwe ukuza k'umwami Yesu. Niwe azoca imanza, kandi azoca imanza z'ukuri, kuko wewe nibi duhinyurira mu mutima ibyo dukora mu mwiza, wewe ngo azobigaragaza. Azogaragaza ibikorwa bikorekera mu mwiza, yongera agaragaze ibikorekera mu mitima yacu abandi batamenye. Rero guca imanza si vyacu, tubibikira umwami Yesu. Mu yandi majambo tureke guhinyurana mu mitima yacu, kuko natwe tukiri muri uyu mubiri tuzogererwa ibikwiranye n'ivyo turiko turakora. Natwe dusange bariko baraduhinyura. Nshuti yanje, ivyo urimwo sindabizi, ariko nagenda kubwire ngo uyu mwaka wo kwimbura ndakwinginze ugire umwete wo kurondera kwimbura ivy'impwemu, nivyo bizoca bikwega ivyo mu mubiri. Twiyubare rero uno munsi kugira ngo impera yacu yo muri kazoza izobe nziza. Yesu abahezagire.